aha turi ku cicaro gikuru ca komine Mukaza, turi muri komisariya kominari Mukaza. Rero no kuvuga yuko ibintu mubona ngaha muri kuno kwezi kwa gatandatu harabayeho inkozi z'ikibi egome zashoboye kuba zikora ububisha bwo kwiba, zarivye ibidandazwa umuntu, kandi dusanga ziriko zikora ku buhinga buhambaye, kuko twasanze zerekana n'ibipapuro vyo muri banki bakakubwira yuko ziye kuriha. Noneho rero turi kumwe na komiseri kominari wa Mukaza, uwo umwe ngira ngo ndacavuga umwe kuko hari igihe baboneka n'abandi bakorewe ico caha, yaje kwitura ko akavuga ati je mugabo ndibwe, kandi nibwe amafaranga menshi cyane. Ubwa mbere vyaragiye ndabona ko nibwe, ndaburiyo nitura mugabo none ubu naho ubwo bwa mbere hari tuvuga hari igenekerezo rya 25 za ruheshi. Hanyuma uwo mugwi nyene wongera uragaruka kwa wa muntu wa mudandaza hari ku igenekerezo rya 29 z'uko kwezi nyene. Noneho rero baza biba ibintu byinshi, kuko bakubwira ko baje kukugurira, bakakwereka yuko ngo bahana nimero do compte, baje gushira amafaranga kuri compte, bakakuzana ibipapuro nko kumengu hevye kuri barishe. Kandi nyabantu ngo biyita abantu b'Imana, ngo ariko barakora igikorwa c'Imana, ngo ariko barubaka ibintu bikomakomeye cyane. Akaba ni naco gituma bagura ibintu byinshi cyane bikomakomeye biteye imbere, nk'uko bubaye nk'ishirahamwe, nuko niko bahenda abantu. Hanyuma ugiye muri banki bakakubwira ngo amahera ngo twarababonye abantu ngo rindira ngo ntaragera gushikako. Ndi colonel de police Ntakarutimana Emmanuel, komiseri kominare ngaha muri Mukaza. Twe twarituwe n'umudandaza yitwa Nduwayo Benjamin, hanyuma aratubwira yuko ubusuma buriko burakorwa ku magazine yiwe bivanye n'amabordereaux ya telefonye, avuga ko ari kuri banki, ari kuverifya kugira ngo arabe yuko ayo mafaranga abo basuma bavuga ko bamushiriye kuri konte yiwe byoba ari ukuri. Ushima baramugoye muri banki, bamubwira ngo ayo mafaranga ngo narindire ngo masaha 42, kuko barabona ko ama operation yakozwe, ariko barindire mu masaha 42 ayo mafaranga ashobora kuba yageze kuri nimero ya konte yiwe, nkuko abo basuma bari babimusezeraniye ko bajanye amafaranga kuri konte. Ariko rero ko yahavuye abona yuko nubundi abo bagire bagarukiye kwiba, boshobora guhava babitwara nkuko batwaye ivya mbere, batwaye ku itariki 25 z'uko gatandatu. Ubwo itariki 29 bari bagarutse rero kugira ngo bace batwara ibindi abo babisha nyene. Hanyuma dufise umugwi w'abantu batandatu bavugwa bakoze ubwo busuma ku uruyeri. Hanyuma muri bo nabo nyene ngira ngo mwabiboneye. Ikindi nuko tugeze kubaza wabafashije kugira ngo baronke sheke bajana kuza guhendesha uwo mudandaza, tugezeho ko tubaza ko twoshobora kumufata. Abamutubariye baratubwiye ahaba, hama turagenda turamufata. Kandi izo sheke yarafise ubutabugwa buva mu makanedo sheke bushaka kuri 5, kuko nibwo bari bamusavye babisha kugira ngo barabe ko bobandanya bakora ubwo busuma. Amaze gufatwa twarekeye ngaho twaciye tugenda kumugira umusako ku rugo iwiwe, aba mu Buyenzi kwibarabara ry'umunani
inomero 17 niho twabona mu rugo wiwe ibintu bitandukanye carnet de chèque zishika 9 hakabamwo carte bancaire zishika 5 hakabamwo carte nationale d'identité ziwiwe ziri kwizina giwe amazina atandukanye mugabo amafoto nayiwe indangamuntu zishika 6 hanyuma duca turamusangana n'izindi zibiri z'abantu basanzwe atari ziwe zibiri hanyuma turahasanga permis de conduire zitandukanye 4 zitandukanye hanyuma turamusangana na passport zibiri imwe ni ordinaire iyindi ni diplomatique hamwe na n'ijya carte jaune yaba y'ingenzi hanyuma turamusanganye amakarte visite y'umuntu yitwa mbaza umutima medale ashika 91 ivyo byose nitumenya imashini ishobora kubibikora hanyuma turamusangana amafoto 31 ya passport y'abantu batandukanye hanyuma n'amagarama 50 y'urumogi banwa hanyuma turamusangana amafaranga yo mu bihugu bitandukanye twovuga mu mahera y'amarundi twaramusanzemo umuriyoni n'ibihumbi 295 hamwe n'amashiringi y'amakenya 50 hamwe n'amahera y'amavietnam umuriyoni n'ibihumbi 50 hamwe n'amarante yo muri Afrika y'Epfo 10 hamwe n'amahera 200 y'amarundi zijya noti za 50 zamaze kuva muri circulation hama turamusangana n'amaflashe ashaka kuri 3 ya disque tumusangana n'ikabutura rijya rifise couleur militaire hanyuma turamusangana ikinga rigugwa amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi hamwe n'amadokuma yibwe kandi nawe nyene yemera ko yibwe mu miduga itandukanye ayo madokima nayo umwene gihugu yitwa Amandine ni yubahwe w'igihanga kuko nawe yahavuye abimenya hanyuma ejo ku munsi weje akaba yarengutse nawe nyene kugira ngo amenye ivyo vyafashwe uwabifatanywe kuko aravuga ko harimo amaordinateur hakaba harimo n'aya madokima y'impapuro atandukanye hanyuma twaramusanganye n'akana bwabo radio motorora emettere recepteur kamwe burya bushikana ku birometero birenga nka 2 canke 3 kakiri gashasha nivyo muvyo twashoboye kumusangana igihe twako twagira umusako nugira novuga uwanyuma tuko twarondera mu bafashije kugira ngo ubwo busuma bubandanye bukogwa ni ku ntumbero yayo masheke twari tugiye twaje tubana tugira umusako kugira ngo turabe byukuri nibindi bo yarasanganye nivyo Bako tubona harimwo ibikoresho vya banki mbega murikeka ko kumbure amabanki nayo bafise mu ruhare nibaza ko amatohoza kubera kibandanya nitwokwemeza ngo rabifise mu ruhara ariko uri kurabiraba hoba harimwo ugusamara kuko uri kuraraba ayo mashekiye arasa nuko yoba aramashekiye yoba bava muri ayo mabanke yoba arayukuri mugabo ikigoye kumenya muri ayo mashekiye nuko twavuze ko ari 9 amashekiye ashikandwi ariko izina ry'umuntu umwe yitwa Nshimirimana Alexandre yani turashobora gutora abashobora kuba batuma ni nayo mpamvu amatohoza abandanya kibandanya nubwo abo bafashwe hariho abatarafatwa basanze basangiye uwo mugwi kuko twababwiye yuko uko byagiye biragurishwa harashoboye gufatwa abagurishije ku muce wa mbere nukuvuga abandi nabo baguze ku muce ugira kabiri nabo barasharonderwa ntibarafatwa nitwa Ndoya Benjamin nkabandi umudandaza aserukira ishirahamwe yitwa One Family Company isanzwe ikora
isanzwe ikora ibintu byo kudandaza ibintu bijanye n'amatara hamwe n'amazi. Rero twebwe itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu niho twabonye ku kazi iwacu dusanzwe dukorera icicaro ry'iryo shirahamwe haza abantu bavuga ko ari abapasiteri baserukira urushengero rwitwa EAC rukorera mu Kabezi. Hanyuma baratubaza ibikoresho tudanaza ko dushobora kubaha ku mapri dusanzwe turanguza ko twe natwe turabemerera kubera dusanzwe turanguza. Bamaze kutwereka ivyo bakeneye twaranegoshe amapri turumvikana. Ivyo bintu dusanga bifise amahera angana n'imiliyoni 28 n'amajana 750. Ubwo nyene bamaze kwemera ko badushorera ko amapri twabahaye kari sawa, baciye badusaba ko urushengero rwabo rudashobora kuriha amakashi bategerezwa kutugira off canke virema. Badusaba rero ko twobaha konti boja gushira kwayo mahera hanyuma bace baza gutora ivyo bidandazwa. Ntitwatevye twaciye tubaha konti iri muri CIDB sanzwe ari ya One Family Company nyene. Baratubwira ko twoba turegeranya ivyo bikoresho mu kanya baza kutuzanira bordereaux. Vy'ukuri ntibatevye bace bagenda kugira iyo vesema batubwiye. Haheze akanya barazana bordereaux yo muri CIDB. Twemeza ko bashitse ko amahera ariko amakashe ya banki amasinyatire ariko kubera abadandazwa twamana amakenga. Naratumye madamu wanje yitwa Nakintije Edith asimbire kuri CIDB babanze baturabire koko ivyo bintu ko ari vyo ko mu mashini ko ivyo bintu batubwiye ko batugiriye iyo vesema ari vy'ukuri. Ntihari kure yaciye aja kuri cicaro ca CIDB Asiatic arereka abakozi ba banki arabasigurira yuko twarosa abakiriye mugabo abakiriye tutazinanye. Dushaka turabe rero iyo vesema ko yoba ari y'ukuri ko atangorane amahera ashobora kuba yashitse kuri konti. Vy'ukuri umukozi wa banki yamubwije ukuri ati iyi operation yabaye mbere mushaka yabereye kuri siège muri ville aho bita inyenyeri. Arasubira amazi ati ariko twebwe nitubaza abantu mubona amahera ari vy'ukuri nta ngorane. Acagira ati reka telefone kuri siège. Uwo mukozi wa banki Asiatic telefonye yagarutse abwira madamu ati turavuganye nabo kuri siège ibi bintu ni vy'ukuri iyi operation yabaye muga ikihari amahera ashika kuri konti mu masaha 28. Turavuga ati none kwabo arababaza kwabo abantu tutabazi tutatumenyeranye turashobora kubaha ibi bikoresho ati bigenda mu bibahe aha byaheza amahera ejo muzoza mu rotire. Abo bantu turabaha ibikoresho kubera twari twumva ko banki ivyemeje atangorane nimwe. Niho amasaha 28 aheze ndarinda ko mbona message ko mareste kuri konti ndabura. Samedi le 27 Mengo ndarindira ko amahera ashika kuri konti mbona message ndabura. Niho naciye mbwira madamu nti ibi bintu birimwe amakenga. Je nari mfise urubanza nca namubwira simba ariya kuri siège ya CIDB hanyuma uberekiye bordereaux hanyuma babazi gituma aya mahera atarashika kuri konti. Madamu nagahinda keshi umusore yamwakiriye yabanje kumubwira ko ivyo bintu byo bazi mugabo aca arasubira aramubaza ati turabe bordereaux arayimwereka aca aramushinyaguriza afata sheke zo muri BCB arazimutera ngo uwo muntu ugenda mumenyane genda umenye ngene umurondera ngo yaduhaye sheke z'amadolari. Madamu rero niko kubabaza ati none izi sheke ndazitwara gute atari jewe nazizanye ngaha ati bamwishuye ngo aho urimenye.
ca namubwira madamu yaje arakora amosozi, ndamubwira ntitekana ariko ntihagire n'umwe ubibwira, niko amatelefone mwagiye muravuganako ivyo ari vyose amatohoza azohaba, inzego z'ubutungane zirahari. Nuko tuca turatekana samedi, nta kintu twasubiye kuvuga, nta numwe twabwiye. Kuwa mbere mu gatondo baciye bazinduka bamwandikira madamu ati madamu murabona ko twabwiye turiko dukora projet nini, dukeneye ibindi bikoresho byinshi cyane, ati tugomba tuze gutora ibindi bikoresho. Iyo rero ni le 29 z'ukwa gatandatu haheze iminsi ine, niko kumubwira ati bemerere turabe ko baza kuza. By'ukuri saa 2 bari bashitse, abo babisha nyene baca basaba ko twobaha iyindi konte baza kugira ko besema ntitusubire kubaha konte yo muri CIDB. Madamu ndamwemerera ntibahe iyi konte yo muri BHP. Ubwo nyene nayibahaye umwanya muto, bari bazanye bordereaux ya 39 miliyo, bazanye bordereaux ya 39 miliyo berekana ko bagize vesema kuri BHP. Jewe namaze kubwira abajeje umutekano nti jewe burya ari amakenga mfise, ariko njanagira nti vy'ukuri reka jewe negire kuverifyangira madamu yasiguye nabi kuri banki, canagenda aha kuri BHP Asiatique ndabereka izi bordereaux ni mudufashe muturabire by'ukuri aya mahera mubona ibi bintu ari byo by'ukuri. Uri ku mashini avuga ati nivyo n'ukuri iyo operation yabereye kuri Kotebo, agence Kotebo. Ndababwira ati none nk'ubu nokenera kurotera mahera mwoshobora kuca muyampa ngoya, bambwira kwa kundi ngo amahera ejo mu gitondo zoshuza guyatora. Mugana nakebwe kwari kugira mverifye neza, ndababwira nti ndabira neza baje, ati ngo basi wirabire mu mashini, ati ngibi birimo. Niko rero umukozi bari batumye kujya baberetse umukozi batumye, nacenja namubaza ati none we ko bagutumye shobuja ari he? Mbere agomba kugomba nk'uwigira umukozi wa documentation. Turamubwira ati uko biri kose umukozi wa documentation uwo twereka wagutumye ibi bintu. Niko rero ababajeje umutekano barabangutse, hanyuma baramudufasha kubera ntitwa gushobora kumwifatira cyangwa tumwihanire. Mu nyuma maze gushika ngaha kuri commune Mukaza niho yavuye yemera ko hari abantu bikorana bamutumye ashobora kuza kwerekana naho baba. Nuko rero tumaze kugenda, umutekano ni uzi ubuhinga bakoresheje kugira abo bantu bafatwe. Twivyadushikiye n'ivyo, ariko ivyo vy'imiliyoni 28,750 baramaze kubitwara. Ivyo batakunze ko batwara nivyo vy'imiliyoni 39. Mugabo bordereaux bari bayazanye kandi ari ngaha, kandi kuri banki baremeza ko aya mahera iyo operation yamaze gukorwa atangorane nimwe. Wowe kubona kuri banki barakwemereye hama bakakwemera ko amahera bayabona, wewe wobihisiguriye? Jewe insiguro ndayiha nk'umwana w'umuntu, ariko sindabagirije. Jewe mbona yuko bishoboka ko hari umukozi wa banki bishobora kuba bikorana n'abo bantu, kubera nta kungene ibintu botubwira ko babibona mu mashini ari sawa hanyuma bikarangira bakubwiye ko ivyo bintu bitabaho. Twebwe uko niko tubibona. Iki none musaba ayo mabanki? Twebwe ico dusaba ayo mabanki nuko yogerageza gukingira abakiriye abanwanyi, cyane cyane mubumva ko ubusuma busigaye bugeze kure, kandi tutibagiye na twebwe leta y'u Burundi na berbe bama badutera kamugo twomenyera gukoresha dukoresha amakonde ku makonte. Bizogorana nk'abadandaza ingene tuzohora twizera ayo mabanki. Umuntu akubwira ko yakugiriye verma, yakugiriye versema, ariko bikarangira usanga waribwe. Iyo hagize ikintu umwene gihugu abonye kitagenda neza, ubusuma cyo kimwe n'ubusuma bw'imodoka ari bwo buherutse kuba muri iyi minsi, bavuze hakiri kare inyamiramabi nta kindi tubereyeho, dutezwa gutabara hakiri kare, tukirukanga tugakora ico twatumiwe, ico tujejwe gukingira abene gihugu n'ivyabo. Twibaza yuko ari umurongo muremure cyane w'abantu biba muri ubwo buryo.